Ndasubiriye kubaramutsa mwese banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV, naye n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana na politike, bivugwa mu mutekano, birabana n'agateka kazina muntu, bivugwa mu butunzi ndetse n'ibindi vyose biba biriko biragarukwako cane irya nino. Amakuru tuba twatoje nyine amasoko yacu atandukanye akorera irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, twebwe tukayatunganya amaze tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido ducishije kuri ino shene yanyu ari yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyondako kugira ngo igihe cyose turonse amakuru na bene ibi biganiro uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Dore ingingo nkuru aya makuru yacu yo muri kano kanya agiye kwibandako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'itsinda rye bajanye Addis Abeba muri Ethiopia bakoze ibidasanzwe mu masaha 3 gusa bagishika muri Ethiopia. Turaza kubabwira kuri ibi bintu bidasanzwe vyakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, ngico bikoze inyungu ni nyinshi cane ku gihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibidasanzwe. Muri ano makuru turaza kurabira hamwe ibi vyabaye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaragishika Addis Abeba muri Ethiopia mu rugendo rw'akazi. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira amakuru ariko aravugwa mu birabana n'ubutunzi. Arendikumana yagendeye abacuruzi mu gisagara ca Bujumbura, aho Arendikumana yavuze ingingo zikomeye cane leta yoba yafashe kugira ngo amafaranga asanzwe atozwa mu kigo Oberi kugira ngo afashe abanyagihugu kubakirwa ivyo baba bashaka ndetse no gukorerwa ivyo baba bashaka atariko aratangwa neza. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bumashini bwatanzwe bwo kugira ngo abacuruzi baze bakoresha mu kwegeranya amakori n'amatagisi. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri byinshi kuri iyo nkuru y'umushikiranganje w'ikigega cya leta kuvyo yahejeje gusigura, aho yarari kumwe n'umukuru w'igipolisi kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. No kuvuga ko nyine uwo abijejwe umupolisi ajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi muri Oberi. Turaza kugaruka ku vy'iyi nkuru. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku biriko biravugwa mu butungane, tugaruke ku kamu gakomeye cane kariko karateragwa Procureur General de la République Rose Nkorerimana, aho hari abanyororo benshi biri kuvugwa yuko bariko baracikanira mu mabohero mu gihe bari bejejwe n'amasentare ndetse n'igihe cyabo cyo gupfungwa cyari cyaheze. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi cane ku karenganyo kariko karakorerwa abanyororo muri kino gihe. Ibi n'ibindi tukubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu makuru yacu twaguteguriye. Nimba utarakanda kuri subscribe canke sabone ukoresha ururimi rw'igifaransa banza ufyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya Shiramatsiko TV, bashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Reka tudatevye tuyatangurire kuyariko aravugwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Burundi, amakori, ugukoresha akamashini gasohora inyemezabuguzi, kudakoresha imashini, abatanga urupapuro ndangabuguzi rubesha. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo ubutunzi Ndikumana ari kumwe na komiseri w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Oberi bazindutse kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'umunani Ndamukiza mwaka 2026 bishikira mu bibanza bitandukanye by'abadandaza bo mu gisagara ca Bujumbura. Nubwo mushikiranganje Arendikumana abimenyesha nkuko nyine abimenyesha, ubwa mbere hoho ngo mu vyo ajejwe harimwo kwegeranya amafaranga leta ikoresha ngo
bamaze iminsi baraba amafaranga bategekanije uyu mwaka azotororokanywa basanga ibiharuro biri hasi naho leta yagize akigoro kadasanzwe ko kurwiza za mashini zikoreshwa mu kwegeranya amakori arico rero catumye bishikira kuraba ku rubuga ikibazo nyamukuru gituma badashobora kwegeranya uburyo bari biteze ngo kabaye rero akaryo ko guhimiriza ndetse no guhana nk'uko amategeko abirekurira. Umushikiranganji Ndikumana ati twasanze hariho utunenge twinshi cane, hari abadakoresha amamashine aca avuga ko kwari ugusubira kwibutsa no gukebura ngo n'abandi bikebuke kuko iyo basohora izo mpapuro ndangabuguzi leta irabibona. Yabandanije ati iyo turiko turarondera amafaranga y'imigambi y'iterambere n'ahandi ava atari mu makori ndetse n'amatagisi. Umushikiranganji Ndikumana yamenyesheje ko bamaze gutanga amamashine ashika 13,000 ati kandi twaragize ubuhinga bwa none bwerekana ko hari utumashini tutariko turakora. Inkurikizi yo kudakoresha utumashini ndangabuguzi. Ndikumana yavuze ko itegeko ridahana gusa utatanze urwo rupapuro ndangabuguzi ngo n'uwabiguze adafise urupapuro ndangabuguzi arahanwa. Iyo afashwe aca urwo rupapuro bizwi nka fagitire aca arihishwa ibice 20% by'ivyo waguze bakongera bagafata n'ivyo bidandazwa. Urwo rugendo rero bakoze baciye ku hoteli Kangaro iri haruguru yo kw'isoko rya Siyoni ku mangazini Maranatha kwa Adamisi muri Asiatique ku mangazine Muco Company iri muri quartier Asiatique nyene. Aho hose ngo akaba yasanze akamashini gasohora impapuro ndangabuguzi katayikoresha nk'uko bitegerezwa. Bamwe barasohora izo mpapuro zidahuye n'ibidandazwa basohoye kandi ntibagakoreshe iminsi yose, bakaba baciye batwarwa ibikoresho bimwe kugira ngo baje kubisuzuma neza barabe utundi tunenge. Aca yibutsa abo badandaza basanzwe bafise amamashini atandukanye yuko ikori atari bo baritanga ahubwo ritangwa n'umwenegihugu. Ati rero iyo umwenegihugu yemeye kuritanga nibareke ritangwe kuko leta iyo igomba gukora imigambi y'iterambere atahandi ikura amafaranga atari mu makori ndetse n'amatagisi. Mwomenya ko ibikorwa by'ivyo vyakozwe mu gihugu cose kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'umunani Ndamukiza umwaka wa 2026 kandi bikaba bigiye kubandanya. Mbere yuko tugaruka kuri ya makuru y'urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'itsinda bari kumwe rwamushikanye muri Ethiopia Addis Abeba ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, reka tubanze tugaruke ku kamo gakomeye cane kariko karaterwa Procureur General de la République Rose Nkorerimana. Hazopfa ba Berize bangahe, Berize Kaneza bangahe kugira ngo murekure abanyororo bose bahejeje iminyororo yabo. Inkuru y'urupfu rw'umupfasoni Kaneza Berize yasize agahinda mu bantu benshi kumva ko uyu muvyeyi yejejwe na sentare ariko akaguma apfunzwe bikarangira igisasu kimusanze mu mpimba kikamwica biravuna umutima. Abanyororo bahejeje umunyororo ariko bakaguma bapfunzwe, abandi bejejwe n'amasentare ariko bakaguma bapfunzwe ni benshi cane. Imvo ituma hatarekurwa ntiyigera ishirwa ahabona. Hari abagumayo kubera iperereza ryanse ko barekurwa, hari abezwa na parike igaca yunguruza. Kubw'amategeko umunyororo yejejwe yategerezwa guca arekurwa akaburana yidegemvya, ariko parike
zihitamwo kuguma zibapfunze. Nyakubahwa mushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika iyumvire gato umunsi wahuye n'umwana wa Berize Kaneza mu myaka nka 20 iri imbere, hanyuma umwana akakubaza ni wewe wagumye upfunze mama yarekuwe, hanyuma igisasu kikamusanga mu mpimba kikamwica, uziregura gute none? Uzovuga ko hari abandi baprokireri babikoze kandi ari wewe utanga amategeko kuri ba prokireri bose bakayubahiriza? Abakuzi bose bavuga ko uri umupfasoni wubaha Imana kandi ko wanka akarenganyo. None bigenda gute ngo ntufate ingingo irekura abanyororo bose bejejwe n'amasentare be n'abahejeje umunyororo bakatiwe? Wemera gute kwambara ako karenganyo? Habuze iki ngo ufate ingingo ituma ivyo bintu bihagarara? Urupfu rwa Berize Kaneza rwari rukwiye kugurura amaso y'ubutungane bwose bw'u Burundi. Birababaje kubona mutigeze munashika mu mpimba kuremesha abasigaye nyuma y'ivyabaye mu ndwi iheze, ariko ku izina rya Berize Kaneza nimwerekane umutima wa kivyeyi musore abategerezwa kurekurwa bose. Akabazo kanje ni kamwe gusa, ububasha bwo gufunga umuntu yejejwe na sentarebe n'umuntu arangije umunyororo wiwe mu bukura hehe kugira ngo murenze ko umunsi umwe gusa mwisunga irihe tegeko? Aka ni akamo k'umukuru wa Fokode Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode asanzwe atabariza abarundi bari mu kaga ndetse akaba akorera mu buhungiro muri kino gihe. Reka tuve kuri iyo nkuru nyine mw'ibohero rya Mpimba ku banyororo bariko bararenganywa ndetse no mu yandi mabohero atandukanye y'igihugu, tugaruke kuri rwa rugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'itsinda ryabo bajanye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe muri Ethiopia mu rugendo rw'akazi. Nkuko amakuru adushikira nyine mu mwanya muto ashitse muri Ethiopia, Evariste Ndayishimiye yamaze kugendera ibibanza bitandukanye. Igihe cy'isaha 3 niho umukuru w'igihugu c'u Burundi nabo bagendanye bashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bore muri Addis Abeba. Aha yakiriwe n'icegera c'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Temesgeni Tirunehe. Bidatevye urugendo rwiwe muri ico gihugu rwaciye rutangurira aho nyine hafi y'ico kibuga c'indege. Yaciye agendera Borere Special Economic Zone, kibanza kidasanzwe gikorerwamwo ivy'amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo yirabire uko ibijanye n'uburusho ku barwizatunga n'amahinguriro bitunganijwe muri ico gihugu. Mbere yuko nyine abonana n'inzego zitwara igihugu inyuma y'umutaga, Perezida Ndayishimiye yagendeye kandi ahakorerwa ivy'ubuhinga by'igisirikare by'ico gihugu kugira ngo yibonere uko citunganije mu bijanye no kwivuna abansi. Muri urwo rugendo Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'abashikiranganje batandukanye harimwo Chantal Nijimbere ajejwe kwivuna abansi, Dr Hassan Kibeya ajejwe ubudandaji, amahinguriro n'ubutare, Edouard Bizimana ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Yajanye kandi n'abahanuzi mu biro vyiwe, tutibagiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Vyumvikana ko ibisata biri imbere mu masezerano ashimikirwa ko hagati y'ivyo bihugu bibiri harimwo ayajanye na gisirikare, ubudandaji, amasoko ntanganguvu ndetse n'ibindi. Mu yandi makuru turaza kubandanya kubabwira ibiriko birabera Addis Abeba muri Ethiopia, urugendo umukuru w'igihugu yafashe rw'akazi, aho vyumvikana ko nyine ari urugendo rugiye kugirira akamaro gakomeye cane igihugu c'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusangi. Reka kandi turaza no kubabwira andi makuru menshi cane aba ariko aravugwa cane
cyane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimba utarakanda kuri subscribe canke sabone koresha kano karya mu kandi kanya tuze guhura mu yandi makuru. Bibe byiza nibyo mbipfurije.